tugendeye ishure iri muri quartier Rubuye yitwa Pisoni. Tukaba turi mu kiganiro nanje nige. Tukaba twagendeye umurezi, turi abamenyesha makuru bo Gasaka Web TV, ubutabazi butagira imbibe, ukorera muri Sokabu, mu nyoka za Sokabu. Nitwa Niyuhere Francine. Nkaba nkorera ico kimenyesha makuru. Ndagenda basabe namwe mutwidondora. Murakoze, bwa mbere tubanje kubashimira ko mwatwumviriye ko mukumvira ko mwotugendera kugira muze kumenya amakuru yo ngaha kw'ishuri. Rero je nitwa Ngendanimana Jean Claude, nkaba n'umuyobozi wa kino kigo Union Scolaire igira gatatu. Nkaba ndi hano kuva muri 2018, nari naje hano nje kuba préfet des études. Umuntu mari nkaba nahavuye ndi umuyobozi wa kino kigo. N'ubu tuvugana rero akaba aje ndakiramutse. Ngendanimana Jean Claude, umuyobozi wa rino shure. Ndumva ko hamaze igihe kitari gito. Turashaka tuganire ku buzima bw'iri shure. Mbega bimeze gute iri shure, ubuzima bwaryo zifashe gute muri rusange? Iri shure nkuko twabivuze ryitwa Lycée Technique Pearson. Riramaze igihe ririko rirakorera hano muri quartier Rubuye. Riramaze kuramura ubu unye abanyeshuri bahejeje uyu mwaka. Ni promotion igira gatanu. Ukuvuga tumaze gutanga diplome kuri promotion zine. Uyu mwaka rero tuzotanga diplome kuri promotion igira gatanu. Murumva reko ari ishure rifise igihe kitari gito riko rirafasha muri kino gihugu c'u Burundi, cane cane abenegihugu begereye hano hafi. Hanyuma n'ishure nk'ayandi mashuri yose, uretse gusa ko rifise uwo mwihariko ko ari sous convention adventiste. Ubuzima bwaryo rero ni nk'ubw'ayandi mashuri yose. Nk'ubw'ayandi mashuri yose nivyo. Mbega abigisha, mufise abigisha bakwiye? Bimeze gute ko leta yatanze abigisha batari bake? Abigisha hoho ngaha murabafise bakwiye? Leta yoba yarabahaye abigisha bakwiye? Turamaze iminsi tubura umwigisha ashobora kwigisha ivyigwa bimwe mu vyigwa vy'ubuhinga, ariko turafise umwigisha yagiye adufasha cane yitwa Nibizi Saidi, afasha mu buryo bwo kwitanga. Ariko uyu mwaka turafise promesse no mu mwanya uheze ababijejwe bo ku rwego rwa DPE batumenyesheje ko mu minsi bazoturungikira umugize ekonomi ashobora kudufasha mu vyigwa muri ivyo vyigwa vy'ubuhinga. Vyari bimaze iminsi biriko biratanga uwo twakwita umubenevole akora mu buryo bwo kwitanga. Ni ukuvuga rero mu minsi abigisha bazoba bakwiye. Ubu twari dufise abigisha 10, aho hariho 4 bigisha muri Ecofo muri 4e cycle, ni kuvuga kuva muri gushika mu 9. Ariko hakaba hariho n'abandi 6 bigisha muri poste fondamentale. Muri bo hakaba harimo 3 bagira ico twita navigation, ni kuvuga bakigisha muri poste fondamentale bakamanuka no muri 4e cycle bakagira ivyigwa bigishije mu 9. Ubu rero baduhaye bamwigisha, nibaza yuko bizoca bigenda neza. Ego, umva ko abigisha basa n'abakwiye, naho harimwo bamwe mutararonka, ariko mufise ama promesse. Mbega icerekeye ibikoresho vyovyo murafise ibikoresho bikwiye? Icerekeye ibikoresho bishobora gufasha abanyeshuri birahari, ariko ntitwavuga ko bikwiye kuko nko muri poste fondamentale hari ikibazo rusange. Muri poste fondamentale technique kuva reforme ibaye nta bitabo biraboneka ku mashuri yose. Mugabo ku kijanye n'amamashini turafise imashini zishika ku 10. Izo rero twavuga ko tugerageza tukazikoresha. Mugabo nko muri première yije usanga hari igihe usanga umengo zibaye nkeyi kubera ama effectif. Hari igihe usanga dusaba abana 90. Rero urumva ko ari abana benshi kugira bashobore kwiga. Mu minsi heze twari dufise projecteur ku buryo bwo kumwigisha abanza guprojeta abana bakabikurikirana, hanyuma bamaze kubibona bagashobora kwaplika. Kandi umwana afise imashini yiwe arayizana, ariko projecteur yaragize ikibazo. Ubu rero twavuga yuko ikibazo hanini gusa ari cyo projecteur
ariko n'imashini kubera ko izo effectif ari nini ntabwo zikwiye nyene 100%. yego muravuze ko ari abana 90. Mbega iri shuri rifise abana 90 gusa canke na ni kuva mu mwaka wa kangahe? Mbo abana mu 90 ni mw'ishure rimwe, Mw'ishure ni rimwe. classe imwe ya première yije, sino iyi etablissement tukaba dufise hagati y'abana 300 n'amajana 330. Tumaze igihe tuba turi hagati y'amajana 3 n'amajana 330. Uyu mwaka rero muri rusange ku kigo cose dufise abana amajana 315. Kandi uyu mwaka ico gitigiri co mu wa mbere caragabanutse, twari tumaze igihe tutaja munsi ya 90. Ariko ubu dufise mu wa mbere muri première yije dufise abana bashika ku 77. Mbega abo bana 77 bari mu ishure rimwe canke n'amashuri atandukanye? Oya, Rimwe abo bava bana- ngo A na B na C. Abana 77 bari mw'ishure rimwe. None nta ntambamyi yo kubigisha canke ubona gute? Barakurikira intambamyi. neza? Intambamyi zirahari cane cane ku bijanye n'intebe no ku bijanye n'umwigisha. Urumva umwigisha yigisha abana 90 mw'ishure, kuko nk'ubu muri 7e dufise 85. Kugira bakurikirane bose ubone ko bariko barakurikira, ubone wasamaye, ushobore kubakoresha imyimenyerezo biragoye. Ariko ni ikibazo rusange uriko uraraba usanga mbere uyu mwaka turi mu bafise bake. Nibaza yuko ahubwo byari ngombwa yuko leta yoraba igikorwa mu buryo bwo kongereza nk'amashure kugira ivyo bitigiri bigabanuke, kuko nta mwana akwiye kuba mw'irara atariko ariga. Bica bisaba rero ko tuba dufise abana benshi kugira bose baronke aho bashobora kwiga. Umva ikibazo mufise ikibazo c'amashure adakwiye, n'abigisha bobo bari basanzwe urumva ko bahari, mufise ikibazo c'amashure, bokongereza amashure. Mbo ikibazo c'amashure nivyo, amasare de classe ntidufise yakwiye ku buryo twogira A na B, ariko kandi nubwo hoboneka amasare de classe bica bigiranira isano n'abigisha, kuko umwigisha yaba afise nk'amasaha nka 20 mu ndwi aca yigisha muri A na B, yoca amasaha 40. Ivyo imbere bizogenda biragabanuka. Mbega turetse abakobwa bigeme, nta bana b'abahungu baheba amashure, baheba ishure, bavuga aba bana twara tubabona muri iri shure ntitukibabona kandi ari abana b'abahungu, abahungu ntibatwara inda. None nta bitigiri by'abahungu bobo bihari baheba amashure? Ibitigiri by'abahungu birahari, ariko vyibonekeza mu mwaka w'indwi. Mu mwaka w'indwi rero bikunze guca biboneka mu ntango z'umwaka, mu ndwi zibiri za mbere, mu ndwi zitatu. Ugaca usanga rero bamwe baba bahevye ngaha ariko bagiye kwiga ahandi. Hanyuma nko mu gice ca kabiri usanga bidakunze kubonekeza cane, usanga babonetse nka 2, 3. Kenshi ugasanga bivuye ku mpamvu z'ubukene mu miryango, canke abavyeyi batashoboye gukurikirana nyene umwana ku buryo yoshobora kuguma kw'ishure. Ugasanga twari tugiye kumenya abavyeyi b'umwana kugira tubahe amakuru yuko atagikunda dutevye, hamwe namwe ugasanga nabo ntibakurikiranye, ugasanga ntibari babizi, babona umwana agenda ngo agiye kw'ishure kumbe ntashika. Rero igitigiri c'abahungu kenshi ni mu minsi ya mbere, ariko urumva ko ushobora gusanga bamwe bagiye kwiga ku yandi mashure. Mbega mubonye ko hariho abanyeshuri ko baraheba, mbega murashikira abavyeyi nk'uko bariko barabivuga, numvise ko mubashikira ko mukababaza ati mbega umwana bite? None mutera iki akamo abavyeyi bo kwifata gute cyane cyane kuri aba banyeshuri baheba uri abahungu canke abakobwa? Mutera iki akamo? Muteri akamo akahe abavyeyi cane cane, kuko nibo mufashanya kurera cane cane, yego mubatera akamo akahe? Abavyeyi turabamenyesha biciye mu buryo butandukanye, kuko hari igihe usanga nk'umuvyeyi yaraje kuraba umwana tugasigarana nka nimero ya telefone, hari igihe usanga tuba tuzi aho aba, ariko kandi turakoresha n'amanama y'abavyeyi. Mu manama y'abavyeyi tukababwira abana tuba tutakibona, tukababwira n'ico bodufasha. Haragera n'igihe tubonye umwana ariko aragira inyifato itabereye, tubona yotuma azoheba atanguye gusiba kenshi, tukamutuma umuvyeyi tukabimumenyesha.
rero ico twosaba abavyeyi nk'ico dusanzwe tubasaba mu manama tubakoresha nuko bodufasha gukurikirana abana hariya muhira akaguma azi koko k'umwana aza kw'ishuri iyo hari umuvyeyi ashitse ngaha aje kubera amakosa y'umwana twamutumye twama tubasaba yuko bogira utwigoro bakaza baraza ata n'amakosa yahabaye baje kuraba vy'ukuri k'umwana atonda kw'ishuri baje kuraba ibibazo yakoze amanota afise baje kuraba n'amanota y'indero ko vyifashe abavyeyi rero iyo tubateye ako kamo barakumva twaguma tubonera akaryo n'ubu kugira ngo tubateye ako kamo hariya muhira barabe abana barabe ko bakora amadevuare ariko usanga turiko turahana abana batashoboye gukora ivyo abigisha babahaye bakorera muhira aho rero tuca tubona ko harimo uruhara rw'umuvyeyi nawe aba ataraba mwikaye ngo abaze umwana ugasanga barabahaye ivyo bakora babimaranye nk'indwi bwakagaruka kw'ishuri atabikoze muri ico gihe haba harimwo ko umuvyeyi ataravye hakiri kare kugira ngo ashobore nawe guhimiriza umwana ico twabasaba rero nuko babaguma hafi ubuzima buragoye abavyeyi benshi barereye ngaha n'abadandaza bazinduka baja kurondera ariko n'uwo mwanya bawufata kuko ivyo basanzwe bariko bararondera abo bana nyene kugira batere imbere rero ugiye kurondera mu bw'umwana nawe ku rundi ruhande hariho aho bitariko biragenda neza urumva yuko wowe uriko urakorera mu gihombo mu bisanzwe ni vyiza rero ko borondera ako kanya bakaguma hafi y'abana bakadufasha kubakurikirana turiko turasozera kino kiganiro tugira tubabaze hariho umugambi wa leta itegeko rya leta ritegekanya ko amaserivisi yose yoba afise inkwavu yokorora inkwavu n'imiburiburi inkwavu 5 mbega mwaba mwaratanguye kwitegura uwo mugambi bimeze gute hano kwa rino shuri ryanyu? Kwa rino shuri ryacu uwo mugambi turawuzi mu manama tumaze iminsi tubibwirwa batugirira ihimiriza ariko murazi yuko ibintu vyo kwizera iyo ari ishuri sous convention usanga bigiranira isano n'ibikorwa kuri iryo shuri twebwe rero turiko turatera intambwe zo kuvugana nabo dukorana ku ruhande rw'ishengero kubera ko imyizerere yacu idasanzwe itwemerera nko gufungura izo nkwavu turiko dutera intambwe rero ingene twobigenza kuzorora yuko ata kibazo kirimo hanyuma uwo mugambi tuze tuwushira mu ngiro turategekanya rero kuvugana nabo dukorana ku rwego rw'ishengero ariko ntiturabiganira ngo tubinoganze ubwo nyene tukiza kubinoganza tuzoja dutangura uwo mugambi kuwushira mu ngiro yego murakoze gatubashimire namwe murakoze nitwe tubashimiye cane kubera ko amashure ni menshi mushobora kuba mwaraciye n'ahandi ariko mwari kuba muri n'ahandi kuba rero mwiyumviriye nk'ikimenyesha amakuru ku Gasaka Web TV mukavuga ati lycée technique personnel twarayumvise turayibona ariko turakwiye kumenya ivyaho turakwiye kubona n'umuyobozi twaganira turabashimiye cane kandi tunabasaba ko mwotwama hafi nkoresheje ijambo ry'igifaransa bavuga accompagnement siniko navuga kuduherekeza canke kudushigikira mukatwama hafi mukaraba uko tubayeho n'abandi bakumva ubuzima bwa hano uko bumeze n'abavyeyi bakamenya ko ibintu bimeze neza canke hariho agahaze nibaza rero yuko abarundi nibo bayamaze ngo muze mugaruke tutarabakumbura yego ni Gasaka Web TV butabazi butagira imbibe je mwariko muraganira n'Ibihire Francine yego musure mwidondore abariko baradutega amatwi badukurikira murakoze nanje umuyobozi wa rino shuri lycée technique personnel de Rubuye nkaba nitwa Ngendanimana Jean Claude yego murakoze murakoze La voix des sans voix.